Mwaramutse amahoro canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uyu munsi rero ndabazaniye icigwa c'ukuntu ushobora gupima parcelle. Abantu benshi baraja gupima parcelle n'imetero, ariko rimwe rimwe ugasanga ivyo bapimye barabizanye tukabicapa, mugabo tubikoresheje mu gucapa inzu twacafye bagiye kugira implantation bagasanga ntijayo. Hariho ikintu mukwiye kumenya imbere yo gutangura gupima parcelle ukoresheje imetero ata mu topographe watwaye. Ngo iki naco ngoma ndakibereke. Dufate yuko parcelle ari iyi mubona ngaha. Murabona umuntu arazana idekametero agapima, agahera ngaha akaza agapima ngaha, akavuga ati iyi parcelle yanje ipima imetero 20 na santimetero 30, akandika agacaza agapima kuva aha gushika ngaha, akavuga ati iyi parcelle ipima imetero 17 na santimetero 95, aho akabika agacaza kandi agapima ngaha, akavuga ati parcelle ipima imetero 37 na santimetero 9 n'ibicindwi, akandika gaca pima n'uru ruhande, kamenya ati uru ruhande nago rupima ivyo sivyo, avuga ati rupima nk'ati rupima imetero 22 na santimetero 90, aho akavuga ati mpimye ati nivyo. Mugabo ikibazo aya ma angle siyo, kuko ivyo bishoboka iyo ufise angle droit canke angle zisanzwe zizwi. Rero akajede uca ukoresha mu gupima muri dessin technique canke dessin yose mwize scientifique, barabigishije ukuntu bashobora kudeplacer umurongo. Muri dessin technique baratwigishije ukuntu ushobora kudeplacer umurongo. Aho twagiye wewe uri kuri tere urafata uyu murongo wawe ukawudeplacer, ushobora gupima n'imetero, ukavuga uti reka nihe pime nk'imetero imwe, ugashira ngaho. Kuvuga je ngaha kuri dessin ndashobora gukoresha ibicapo, ndashobora gucanza ngaha nkagira rayon de cercle y'imetero. Hanyuma wewe rero uri kuri tere uzopima iyo metero n'intoke, upime kuva aha uze ngaha, ucipima kandi kuva ngaha uzane ngaha. Hanyuma ico uzoca ukora uzocupima kuva aha ucuzana upime ngaha, sivyo? Urabona ngaha dufise imetero, dufise imetero, urabibona santimetero, metero imwe, no ngaha dufise imetero, ngwiyi. Hanyuma rero aha naho aho ucuza ugapima ngaha, urabona dufise imetero na santimetero, dufise mumbabarire mboneka bigorana. Aha dufise imetero na santimetero 70, navyo ndabishireko, metero na santimetero 70. Ivyo ucubika ahantu ucuza kwindi angle ikurikira nayo, kandi ugapima ugatora ya etaro yawe ukeneye, ukavuga uti aha naho nyine nihe imetero akarorero, gacuza ugahuza ya masonga abiri. Urabona nupima ngaha kiragorana ngaha utoye imetero na santimetero 10 na 6 n'ibice 8, mu gihe ngaha naho twari dufise imetero imwe no kuri ruhande imetero imwe. Ivyo ucuza ukabigira iki, ukabigira ku mpande zose. Hare rugiye gucapa, imbere gucapa iyo nzu yawe uzobanza ucape inyabutatu. Urabona wugurura kompa y'imetero yariyo y'imetero ugatrasa, umaze gutrasa ucufata umurongo umwe uba waciye, gatoze tubikore ngaha. Urabanza ugaca umurongo umwe ugenda ukushaka, kuko murazi muri plan
ibintu birahinduka, ukagira n'akandi gatoyi kugira ngo ushobore kuronka centre uherako. Okay, turaje ngaha turafashe ropere duherako. Ucuza ukaraba uti aha ngomba nkore reyo y'imetero, kugurura kompa yawe, kugurura ugaca umuzingi w'imetero. Amaze guca umuzingi w'imetero, ucuza ngaha kandi kuri uruhande ugotora kompa y'imetero na santimetero 70 ana n'ibice bitatu, gaca uca nk'uko. Iyi ni kompa y'imetero santimetero 70 n'ibice bitatu. Magamba ibice uriko urakora n'intoke navyo woshirako, hanyuma ukemeza. Urabona ngaha bihuriye aha imizingi ibiri ihuriye, niho uca uhuza uyu murongo wawe. Urabona nupima kuva aha gushika ngaha, urabona ko byafishije imetero na santimetero 70. Rero icyo ukora ni iki? Uca uyu murongo wawe uwuprolonja gushika aho wifuza kugera. Undi uca intoki utorate ugaprolonja gushika aho wifuza ko ugera. Uprolonjeje ucupima na ya rate yawe iyi metero 17 na santimetero 95. Hama umaze gupima nonga ugaca ubikora nko kubakoze ngaha. Nuko cigwa cy'uyu munsi gihereye ngaha. Nimureke kubandanya munkurikirana, muyipartage, mubwiye n'abandi bankurikirane. Mukeneye formation muri architecture, muri construction, mu gukora amadevi, canke mukeneye kuduha akazi ko kububakira, gusiga amarangi, byose turabishoboye. Tubabakira inzu kuva ku vyigwa gushika tibashikiriza imeze neza. Mukeneye n'amarangi meza muyashorere iwacu muri Idesco.